Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndababwira ukuri aka kanya amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nuko Perezida Evariste Ndayishimiye gushika ubu ariko yidegembya guturuka mu masaha y'igitondo ku itegeko rya Perezida wa Amerika Joe Biden. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira akarwi kishinze gutembagaza ubutegetsi bwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ko bakagiye gutabwa mu mvuto nyuma y'amakuru akomeye cyane avana none mu biro vy'umukuru w'igihugu. Perezida Joe Biden ku itegeko ryiwe rikomeye cyane ku telefoni ngendanwa n'umukuru w'igisirikare General Prime Niyongabo gushika ubu rero ivyavugiwe ku telefoni ngendanwa birateye ubwoba. Ni munyemere tuze kuvyumviriza mu makuru yacu mu buryo bw'idonido aho turi buze kubashikiriza none ikiyago gikomeye cyane mu basirikare b'u Burundi. Aka kanya gushika ubu umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yatanguye kwidegembya mu ntara zitandukanye na cyane ko yaciye agirira urugendo mu ntara ya Muramvya. Amasoko yacu akomeye cyane tumunyemerere tuze kubashitsa ko amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nayo muri Rumonge naho umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akaba yaciye agirirayo urugendo. Gusa sivyo ibintu birakomeye cyane nga mu gihugu cy'u Burundi nyuma y'ibiriko birakwiragizwa irya nino ku mbuga hwaniro n'ibindi bitandukanye na cyane vyitwa yuko biriko birakorwa n'inkozi zicibi. Amakuru akomeye cyane rero ajeje kudushikira arateye ubwoba. Ni munyemerere tuze kuyagaruka ku yose mu buryo bw'idonido aho turi buze kubashikiriza ibijanye nuko gushika ubu abanyamugambwe wa CNL barageramiwe, amabi ariko arakorerwa abana nanone baba bafise abavyeyi bari mu mugambwe wa CNL n'amabi ateye ubwoba. Ndabibutse yuko atanguye no gusenywa ingoro nkuko amasoko yacu avyemeza. Gushika ubu rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira arateye ubwoba. General Prime Niyongabo n'akarwi kiwe gushika ubu bahagaritswe ku itegeko nanone rya Perezida Joe Biden. Gushika ubu rero abihweza ivya politiki nga mu gihugu cy'u Burundi baba bariko baribaza niba umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye hari umugambi ukomeye cyane agiye kurungikwamwo mu ntambara iriko irabera muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ku itegeko rya Joe Biden. Akaba ari yo mvo rero yoba yatumye Joe Biden atanga itegeko rikomeye cyane nanone ryo gushira igitutu nanone kuri aka karwi kishinze gutembagaza umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. None rero ubusi bwoba ari bwabo janja na bwabo swahili bwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ni munyemerere rero tuze kuyagaruka ko nyuma y'uko gushika ubu abasirikari babiri batowe ibiziga aho rero hari kuruzi Rusizi uko amasoko yacu avyemeza. Turubuze kwerekeza kuri ayo makuru akomeye cyane yeje kudushikira. Ni munyemerere rero nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV uherereye irya nino ku migana y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu cy'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye kaze abatwumviriza muri nga ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere dutandukanye tw'igihugu ndabahaye kaze muri aya makuru akomeye cyane. Abatwumviriza muri mu makomine agiye atandukanye y'igihugu tubahe kaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Gushika ubu rero munyemerere aya makuru ndabibutse yuko ari amakuru avurwa mu bisata bitandukanye igisata ca politiki umutekano n'agateka kazira muntu mukatorizwa n'umugwa amenyesha amakuru muhinga akorera nga mu gihugu cy'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka rero tubirenda gukengurukiye cyane inshuti munywanyi kuri we waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyonda gusoma muri musi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko oracaho narakazojyana naho nyene pyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Aka kanya rero akarwi kishinze gutembagaza ubutegetsi bwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ko bakagiye kwibonera ko nyuma yuko intererano ivuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari intererano y'akataraboneka. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nkuko vyahora bivugwa arashobora kuba ari umuhinga mu vyerekeranye na politiki na cyane umutambukanyi we Angel Ndayishimiye ndayubaha ko ari we yivuganiye n'umukuru w'igihugu nanone ca Amerika Joe Biden ku telefone ngendanwa ubwo umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yanyuruzwa na General Prime Niyongabo n'abandi bikitse mu ciza cyuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atari ngaha mu gihugu. Amakuru yo kwizerwa aka kanya adushikiye. Ni munyemerere tuyatangurire kuri aya makuru akomeye cyane yeje kudushikira. Perezida Joe Biden w'igihugu ca Amerika ajeje gufata ingingo ikomeye cyane nanone yo gutanga itegeko ku karwi kishinze gutembagaza ubutegetsi agabisha ako karwi akabwira yuko niko kwama kibonekeza muri ivyo bikorwa azogasuka ko umucanwa. Amakuru akomeye cyane
ahejeje kudushikira rero hakaba ariko aribazwa niba umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nk'uko biriko birakwiragizwa irya nino ku mbuga hwaniro zitandukanye iyo bagiye kurungikwa nanone mu kugarukana amahoro muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo na cane kumwumvikano wiwe na President Joe Biden. Amasoko yacu yibanga kemeza yuko ivya politiki nga mu gihugu c'u Burundi bidatahuritse bivanye n'ingene umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko arabuzwa n'ibihanganye nga mu gihugu cacu c'u Burundi kugira ico akora muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo na cane ko ari ibidukwegera akarambaraye ariko agaca yanka iyo ngingo. Gushika ubu rero ukuri ko bagwejeje kujya ahagaragara ni munyemerere ayo makuru tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido. Ukuri rero ko bagwejeje kwibonekeza munyemerere ayo makuru tuze kugaruka tuyabasigurira mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru akomeye cyane. Turaza no kubabwira amakuru akomeye cyane avurwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi aho nanone abana bafise abavyeyi baba mu mugambwe nanone wa mbere utavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL gushika ubu ngubu bariko barafatwa bagakubagurwa nkuko amasoko yacu mu makomine agiye atandukanye mu ntara zitandukanye z'igihugu avyemeza. Gushika ubu rero bariko barafatwa na cane n'igipolisi gihagarikiwe n'imbonera kure nanone mu bari mu mugambwe ku butegetsi wa CNDD-FDD. Amasoko yacu gushika ubu ngubu aremeza yuko umuntu wese umwene gihugu nga mu gihugu c'u Burundi yoba ategerezwa kuba nanone umunyamugambwe wa CNDD-FDD bitaruko agaca kubagurwa gushika nanone atagema. Amasoko yacu rero munyemerere tuze kubigaruka ko makuru akomeye cyane yejeje kudushikira turubuze gutanga umuco mwene gihugu uri kumviriza amakuru n'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV wo twandikira ubutumwa kugira ngo nanone tuyage kubiriko biraba nga mu gihugu cacu c'u Burundi n'ibindi bitandukanye. Gushika ubu rero ibiriko biraba mu gihugu cacu c'u Burundi birateye ubwoba ni munyemerere mbere yuko rero tubashitsa ko ayo makuru twabateguriye mu buryo bw'idonido. Reka makuru yacu tuyatanguriye ku makuru akomeye cyane avugwa Cibitoke rero ibiziga bibiri vyambaye umwambaro w'igisirikare ca Kongo vyatowe i Buganda nyuma yuko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ibiziga bibiri bitaramenyekana vyambaye umwambaro w'igisirikare ca FARDC vyabonywe nanone n'abarimye. Kuri ubu rero bakaba bari bagiye mu mirima yabo hakiri kare muri aka gatondo bikavurwa yuko rero hari kwibarabara ry'indwi nkuko bishikirizwa n'abari begereye iyo dosiye. Gushika ubu rero hafi y'uruzi Rusizi rugabura Uburundi na RDC mu makomine ya Buganda mu ntara ya Cibitoke uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi. Ibi rero abarimyi babona ko abo bari abasirikare b'u Burundi boba baratwawe n'uruzi mu nyuma rukabasesa mu gihe nanone bariko baragerageza kujabuka. Gushika ubu rero ayo makuru ariko arabeshuzwa n'urongoye ikambi ya Cibitoke agasigura yuko ahubwo ari abasirikare mu gisirikare ca Kongo boba nanone ari bonyene ivyo biziga vya nyiravyo. Gushika ubu rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira amasoko atandukanye mu ntwaro aremeza ayo makuru bamenyesha nanone yuko gushika ubu ngubu ivyo biziga vyambaye umwambaro w'igisirikare ca Kongo vyabonywe ku metero zishika ku 10 nanone ava ku ruzi rugabura Uburundi n'igihugu kibanyi ca Kongo. Abo barimye rero baciye batabaza vyihuta abarongoye nanone intwaro n'abarongoye igisirikare batanze itegeko ryo guhamba vyihuta aho nyene. Ariko gushika ubu rero harimwo nanone igipfungu ceshi cyane bivanye n'ingene ivyo biziga vyo vyahambwemwo bivanye nuko niba igisirikare c'u Burundi coco nyene kivuga yuko ivyo biziga ari vy'abanyekongo gushika ubu vyari bikwiye guca birungikwa muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo kugira ngo bihabwe iteka nanone n'igisirikare ca Kongo. Aha rero harimwo bica vyumvikana yuko harimwo igipfungu cishi cyane bivanye nuko gushika ubu ngubu n'abasirikare bacu b'u Burundi bariko baragwana muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo bambaye umwambaro w'igisirikare ca Kongo. Umustanderi wa komine ugenda nasigura yuko vyakozwe mu ntumbere yo gukingira abanyagihugu indwara mu guhungabanya canke mu guhamba ivyo biziga. Gushika ubu rero kubw'urongoye ikambi ya Cibitoke nta musirikare abuze asigura yuko abatowe ibiziga ari abasuma canke abasirikare ba FARDC bishwe mu buryo butaramenyekana. Nubwo biruko isoko muri ako karere ribona ko boba ari abasirikare b'u Burundi barungitswe mu kogwa muri RDC boba baratwawe n'uruzi Rusizi nanone muri iki gihe c'imvura nyinshi imikuba nanone y'amazi yongerekanye bigatuma haba
amasangane mwene ayo nk'uko amasoko yacu avyemeza. Ayo makuru rero arashimangirwa na cane n'umwe mu banyagihugu twasanze aho nyene agatombora yuko ivyo bizigo vyatowe ku metero nanone zitari munsi y'amajana 5 kuva ku camu nanone abasirikare bagiriramwo uruja n'uruza hagati y'u Burundi na RDC. Yongera ko kandi ko muri ico kibanza niho abasirikare b'u Burundi bakunda guca bagiye kurya nanone ya Rusizi berekeza muri Kivu. Amasoko yacu rero munyemerere ayo makuru tuzoyabandanye gusa birababaje cyane ibiriko birabanga mu gihugu cacu c'u Burundi, bikaba mu nyuma z'uko rero gushika ubu ngubu rero Burundi abasenyeri nanone batandukanye ba Catholique baratewe impungenge n'ingorane z'ubutunzi nga mu gihugu c'u Burundi. Kuyitangazo rero ritandukanye ryashizwe ahabona kuri uyu wa kane uheze ku igenekerezo rya 14 Kigarama, inama nkuru y'abepiskopi Katolika mu Burundi sikabu nanone yarababajwe cyane n'ukuntu nanone ivy'ubutunzi n'imibano nga mu gihugu cacu c'u Burundi vyifashe iki gihe mu bihugu bitandukanye. Hari rero inyuma y'inama idasanzwe yabo nyene yabereye ikiriri nanone mu gisagara ca Bujumbura, aho rero inkuru ya Burundi News TV Musenyeri Bonaventure Nahimana nanone umwungere mukuru wa diocese ya Gitega hagati mu Burundi akaba ari na wenyene arongwa inama nkuru y'abepiskopi Katolike mu gihugu c'u Burundi, ni wenyene yasomye iryo tangazo. Abo bepiskopi barabazwa cane n'ikenari dahera ry'igitoro nga mu gihugu c'u Burundi. Ikena rero ry'igitoro biravurwa yuko rikurikirwa n'inkurikizi nyinshi kandi nanone mbicane kwiduga ry'ibiciro vy'ibifungurwa, ibiciro vyo kwiyunguruza, ugutuka nanone no gutakaza gahunda zo gufata ingendo zitandukanye nanone zo kuja mu mirimo birahungabanywa cane, hatibagiwe nanone ingorane zijanye no kwiyunguruza ziba nyinshi mu mwanya muto ya cane. Nanone niko yemeza hagati aho abepiskopi bavuga yuko bahagaritse umutima nanone n'ubusumwa bwo mu ngo zitandukanye mu mirima bwibonekeza hafi mu gihugu cose, hamwe rero n'imvura nyinshi izogira ingaruka ku mwimbo. Abo rero bihebeye Imana bavuga yuko ariko bariko barashimishwa n'umutekano wifashe neza muri rusange ku butaka bw'igihugu cacu c'u Burundi, nubwo nanone hatabuze utunenge nk'uko bishikirizwa nabo bepiskopi. Amakuru akomeye cane yejeje kudushikira rero ni munyemerere tuyabandanirize kuri aya makuru akomeye cane ayejeje kudushikira ababaje cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Gushika ubu rero uko twabwiye yuko abana nanone bafise abavyeyi baba mu mugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD gushika ubu ngubu baramerewe neza, ariko abana bafise abavyeyi baba mu mugambwe wa mbere utavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL gushika ubu ngubu biravurwa yuko amagara yabo agera mereka. Rero dutangurire kuri iyi nkuru ikomeye cyane, ntivyari biherutse yuko nanone ingoro y'umugambwe CNL ku mutumba Ruringe nanone muri commune Muta yaraye ibomowe. Ingoro rero y'umugambwe CNL ku mutumba Ruringe muri commune Muta mu ntara ya Rumonge yaraye ibomowe n'abantu batazwi mu ijoro ryakeye. Muri CNL bakeka yuko zoba ari imbonerakure arizo rero zoba zabomoye ingoro yabo. Bavuga yuko kandi ababomoye iyo ngoro baciye kwiba intama z'umukenyezi nanone w'inyankamugayo. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira bivurwa yuko rero urugendo rujana nanone ku matora y'ibihumbi 2025 rutera ruba nabi cyane. Umugambwe CNL umaze amezi menshi utarekuriwe gutunganya nanone amanama mu gihugu c'u Burundi cane bivanye nuko umurwi uzotunganya amatora nga mu gihugu cacu Burundi ohejeje gushirwaho. Ni nyuma yuko rero uboneka rero ko yuko woba wiganziwe n'abanyamugambwe wa CNDD-FDD, bamwe rero mu bawugize basanzwe baravuzwe mu busuma bw'amatora be no gutoteza abatavuga n'umwe n'ubutegetsi. Mu gihugu rero haratanguye kuvugwa amakarashishi na cane yimbonera kure zituka abatavuga n'umwe n'ubutegetsi. None rero hasubiye kuvugwa nanone ivyo gusambura ingoro za CNL. Birababaje cyane. Perezida Evariste Ndayishimiye ati igihugu kirabangamiwe n'amadayimoni. Gushika ubu rero niboguma bayavuga ntibayagwanye azobagaza kandi azotabagaza igihugu cacu c'u Burundi. Ubwo rero ubwoba nabwo nyine ari bwa bujanja umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye yahora ashikiriza. Reka rero uko twebibabwiye mu funyafunyo twigarukira ku makuru akomeye cyane yejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu Burundi, nyuma yuko ibiriko birabanga mu gihugu cacu Burundi ari ibintu biteye ubwoba. Gushika ubu rero mu mugambwe wa mbere utavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL ibintu birajeje gukomera cyane, aho gushika ubu ngubu
abana nanone bafise abavyeyi bari mu mugambwe wa mbere utavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL. Kuri iri gerekerezo hatanguye kwibonekeza amasanamu yuko bariko barakubagurwa bitagira izina nkuko amasoko yacu avyemeza. Amwe mu masanamu yafashwe irya nino biravugwa yuko rero abo bana bariko barakubagurwa gushika ubu ngubu kandi atacaki bagira nkuko amasoko yacu avyemeza. Bikaba mu nyuma zuko rero umugambwe wa mbere utavuga n'ubutegetsi na cane urongoye agatorwa se gushika ubu yaheruka gushikiriza yuko Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye na cane ko adashoboye gutwara igihugu n'abarundi. Gushika ubu rero amakuru akomeye cane yejeje kudushikira imbonera kure na cane ziriko ziribonekeza mu bikorwa bitandukanye vyo gukubagura na cane abatavuga n'umwe n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD uko amasoko yacu avyemeza. Birababaje cane rero gushika ubu umwene igihugu wese ari ngaho mu gihugu cacu Burundi ategerezwa nanone kuba avuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD niko amasoko yacu avyemeza. Bikaba mu nyuma zuko rero gushika ubu ngubu bamwe hatanguwe gutorwa ibiziga vyabo mu bisata bitandukanye vy'igihugu bivanye nuko gushika ubu ngubu bo batari kwaramenyekana abo bariko baragandagurwa abo bana. Gushika ubu rero ibintu birababaje cane, hari na bamwe rero mu banyamugambwe wa CNL bariko barakubagurwa abandi rero bagapfungwa bakaburwa irengero nkuko amasoko yacu avyemeza. Ni munyemere rero uko twebabwiye mu funyafunyo amakuru yacu tyabandaririze ku makuru akomeye cyane yejeje kudushikira ku itegeko rya President Joe Biden w'igihugu cy'Amerika. Arashikiriza yuko nanone hategerezwa nanone yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yobandanya imirimo yiwe ngaho mu gihugu cacu Burundi yidegevya nyuma yuko arihejeje umunsi ushika umwe kuva ku igenekerezo nanone rya 17 mu isaha z'ijoro, aho nanone hari havuzwe yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko arakubagurwa bitagira izina bivanye nuko na cane yari yafashwe n'akarwi kishinze kumutembagaza karongowe na General Prime Niyongabo. Ntivyumvikana cane kandi biranagoranye na cane kuvyumviriza ingene umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yo kubagurwa n'abasirikare. Ivyo rero ntivyumvikana, biracagoranye cane kuvyumvirira na cane nkuko bishikirizwa n'umusirikare akomeye cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Gushika ubu rero ku itegeko rya President Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba yarashikirije General Prime Niyongabo ijambo rikomeye cane ko iyo bandanya muri ivyo bikorwa na cane vyo gutera ubwoba abanyagihugu, ivyo bikorwa bizamugira ko ingaruka. Na niyo mvo rero ikudeta itatangajwe ku igenekerezo rya 16 bw'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoshika nga mu gihugu cacu c'u Burundi agaca agwa mu minwe nanone y'igisirikare cishinze kumutembagaza. Gushika ubu rero nubwo biruko biraboneka yuko President Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yoba ashigikiye na cane uko Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko aratwara igihugu cacu c'u Burundi n'abarundi muri rusange. Akaba rero ashigikiye ibijanye n'irungikwa ry'abasirikari bariko bararungikwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho bariko barahangana n'umwari wa M23 nubwo nanone bivugwa yuko bamwe batanguye gutoroka bivanye nuko bamwe batanguye guheba igisoda c'u Burundi. Gushika ubu rero ndabibutse yuko urugendo rwa mbere Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yaciye agira, biravugwa yuko rero kuri uyu wa mbere niho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashikiriza rero icese abenyegihugu bimakamba burababura amatari mushasha agiye kubarongora. Mu ijambo rero yashikirije umukuru w'igihugu yasavye uwo murongozi mushasha kugendera abenyegihugu nanone akababaza ibibagoye kugira ngo bitorerwe inyishu. Yamusavye rero kandi kuba nanone umusuku wabo akicisha bugufi akanitaho gukingira ibidukikije mu guca imikobeko nguko amasoko yacu avyemeza. Umukuru w'igihugu rero akaba yasavye kandi n'abene igihugu muri iyo ntara kubambukira nanone iyo ndongozi mu kuyishikiriza ibikorwa by'isoko vy'iterambere rirama. Mwomenya rero yuko ibiriko birabanga mu gihugu cacu c'u Burundi harimwo utunenge duteye ubwoba cane ko abahinga mu vyerekeranye na politiki bagiriza umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuba avuga ariko atangira. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye biraboneka yuko ari umuhinga mu vyerekeranye n'ibiba biriko birakwiragizwa kandi biriko birakorwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Birateye ubwoba rero atagikozwe igihugu cacu co bakigiye kwibonekezamwo ibintu bikomeye cyane abene igihugu gushika ubu ngubu
uru rubuga rwacu ruruguruye na cane mwotanga nanone komanteri zanyu kugira ngo turabe ingene abene yugu bo babandanya gukurikira aya makuru yacu kandi nuko abariko aranezereza na cane bivanye yuko ari amakuru aba yaragiye anyegezwa ariko ngaho kuri Burundi News TV tukayegeranya tukabashitsa ko biganiro vyacu vya misi yose idonido. Ndababwira ukuri rero umwanya ku mwanya nkuko abayinga bariko barabitomora umwanya ku mwanya turashobora guhura n'ibibazo bitandukanye na cane ivyerekeranye nuko twoba turiko kwega mu ntambara igiye kuduhuza na cane n'ibihugu bibanyi bitandukanye bivanye nuko uko nanone akanama karoni kabishikirije mu misi yaheze. Ndababwira ukuri rero nyeri cubara General Major Evariste Ndayishimiye n'umuhinga vyimaze yo bivanye nuko afashe ingingo ikomeye cyane. Umutambukanyi we Angel Ndayishimiye Ndayubaha yoba yarafashe ingingo ikomeye cyane mu vyerekeranye na politike mu nyuma zuko yogerana ikiganiro na President Joe Biden wa Amerika nyuma yuko umugabo wiwe nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye yafatirwa ku kibuga c'indege imiduga yari nanone ijejwe kumugendanira ikaba yaraciye irungikwamwo abandi basirikare batahora ari ababa bamwikabi icungerera umutekano w'igihugu. Amasoko yacu rero n'abamenyesha makuru bacu bariko baratugira amatoza kuvyerekeranye n'izi dosiye biragoye cyane kwiyumvira ingene umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye yo bariko arahura na cane n'izi ngorane ziteye ubwoba. Biragoye cyane rero kwiyumvira yuko umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye vyoba vyaramushikiye. Abene igihugu bamwe rero batomora yuko bwoba ari ububeshi canke bwabujanye umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye yahora nanone ashikiriza. Ni munyemere rero tuze kubigaruka ko mu yandi makuru akomeye cyane twabateguriye ibiganiro vyacu nakagaruka ntimuje kure iyi ni Burundi News TV.